oye umugabo ntabwo ushobora ngo bivanye ngo n'igiti cawe ngo ufite igiti kibonaka cyangwa ufite amafaranga runaka ngo ushobora kuca wumva yuko wewe ari wabaye umugabo mu rugo. Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe ndongeye kugaruka nitwarikira n'ubundi izina ritigira n'indambira uvuga kubera ndarikunda cyane nawe gwa bitwa guti uherereye hehe udukurikirana muri Mukayanza uri Bujumbura uri Gitega uri Mwaro uri Cankuzo uri Muyinga uri mu Kirundo uri Ngozi aha centre cyane uri mu Rusuguti aho hepfo cyane mu Kigobe cyane singano uherereye gusa mbwira uherereye hehe udukurikirana gute umva amajwi ariko aragenda gute ubunungane byo cyo kuragenda gute je nitwa Arthur nawe kurakurikirana nyuma ndakubaza ati nitwa gute niko Gasaka TV utabazi butagira imbere nimba uryogo n'ibiganiro two turakora sunda subscribe hama ushiramo commentaire na jeme n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ushire upartage akiri iganiro kugira ngo ushikire wa mugenzi wawe ariko ugomba yikurikirane kuko iganiro cy'uno munsi kiza kuba kiryoshye cyane kurusha ibindi byose wakurikiranye ndakwibutsa rero uyu munsi turi ku munsi wa kangahe wa kabiri si wa kabiri Ni munsi wa kabiri ni munsi wa kabiri uno mawuja akajumva bise karagorotse nashaka numbe ngira ngo umuntu agiye banagaje hiwe ni munsi wa kabiri ni munsi wa kabiri baje kumva kajoje rero urana ni mama kabisa naho mwenga yashari mutonye muga gusaza byinshi agomba tuyagire uyu munsi yiganiro cerekanye n'ivyingo inento ndiho ndababwira uzomba tuvuye ni munsi naratubwira akazina abanza katwiye kugira ngo twumve kajina kiwe kameze neza nk'itugiye ko tugiye je ryashirindira n'ubwoba cyane. Ku mazina yanje nitwa Uwimana Viviane benshi bakaba banzi ku izina rya Mama Baju. Uwimana Viviane bazwi izina rya Mama Baju cyane nako ino marerese menshi yatandukanye uri n'umactrice mwiza kandi fertashe cyane ubigira neza hagati aho ndabizi yuko bishye ko mwambutse n'umwe ko ndamubona ubwiye n'akazikora kugira ngo nibaze kumbya niti mbe umuntu watumye kumeka gusaje tumubona. Abantu benshi basanzwe banzi ko ndi umumenyesha makuru ku Gasaka Web TV ntibatangare cyane rero kubona ndiko ndatanga ikiganiro cy'ingo n'imiryango naramutse uno munsi ari ikiganiro ndabayagira ikindi kintu sanzwe nkora benshi bacavuga ati ega turamuzi tumuze mu makartier menshi sanzwe ndi mukinyo w'amafilme benshi bakeneye no kundaba ku mafilme bonda kuri filme ya Best Family nko mu gikino ibaze nawe gica ku radio ku Muco FM mbandimwo aho hose mbandimwo jeno muri filme ndabizi numva yo cyasha kudesha agomba tugira ibintu byinshi rero urabona wewe gusa twibaze rero kuri Fabie je nk'uko rumva ikiganiro n'umuryango yamaze yubabwira kuko numva programme wasanzwe yizi cyane ngaho Gasaka arayizi nyuma mbumba cyane cyangwa kuvugana ikiganiro cy'uko nuko n'umuryango rero tukuma tuvuga ibintu byegeranye n'abantu bakanye ubushize twarigeze kuganira kuje na couple n'ubu n'abantu bakanye ku bantu bakanye. Viviane uri umumama urubatse bimeze gute urashari mutonyi bimeze gutubwira ko yadukurikirana. Je ndi umumama w'imyaka 32 sanzwe ufise abana babiri umuhungu n'umukobwa ndubakanye n'umugabo umwe nkunda cyane dusanzwe tubana dufitane nabo bana nkuko rero muri ko murambona ngaha ndi umumama akijijwe yubaha Imana ashima Yesu cyane sanzwe nsengera mu sengero gwitwa Eglise la Paloma benshi ntibashobora kubitahura Eglise la Paloma ni urushengero batazira ibuye rikomeza ifuruka rusanzwe ruri ngaha mu Rusuguti ngaha impande y'urushengero rwa Katolika no dusanzwe dukoranira buri gihe ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatanu no ku munsi wa Mungu. Yego Mama Viviane tubandanije ngaho tugiye ngo tubwira izina ry'umufasha mubakanye kugira ngo ahari ari kandi kujana navuga nti ndumva ati madame ahashitse arampresenta no mu bandi n'imbere ya kamera aramvuga atitangiye cyane. Nkuko bisanzwe umufasha wanje asanzwe yitwa Mbonihankuye Daniel n'umugabo nkunda cyane mu bagabo bose bari ku isi niwe mugabo wa mbere nkunda cyane
byizigiro byanje nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo ni umwami w'urugo rwanje se w'abana banje. yes Uwimana Viviane rero mama Baju ikaze ndavuga mu buryo bw'icubahiro kuri kuri mu mama ura bikwiye kwitwa iryo zina. Ingo z'ubu urabona yuko ari ingo menga zubatswe ku musenyi ngira ngo urabona ahantu henshi wumva mu masentare n'iki na hehe ingo zasambutse benshi bariko baraburana no kugwana akagwana bakakomenetsana no kwicana ndetse baricana sagashishwa muri vyama vyabonetse. Ese wotubwira ku bintu ivyo bitumije ibintu mu ngo biba? Ivyerekeye cyane ingo z'ubu zikunda gusambuka benshi bashize inkingi imbere aho kubanza gushira Imana imbere. Jewe n'urugo rwanje twashize Kristo imbere. Kristo niwe aturongora muri byose, niyo mpamvu urugo rwacu rurubatse ntazibana zitakubitana amahembe, ariko nk'uko tuba dukijijwe byose tubishira mu Mana tukabisengera. Ubu rero haravuye icyizere cyinshi mu miryango, mu ngo, abantu benshi ntibagisenga. Kera ingo igituma zari zubatse barasenga bakita Imana, ubu abantu benshi kubera barajushinga n'ibintu byinshi. Urabona ubu umugore usanga ariko ariruka aja kurondera, umugabo ugasanga ariko ariruka aja kurondera. Nicyo gituma kenshi mu ngo ubu usanga ingo nyinshi harimo mw'induru, ariko urugo rw'abantu bitwa ngo barakijijwe bubaha Imana, barazoba bashize imbere Kristo niwe twashize imbere. Ariko ntitwavuga ngo ni muri abo bakijijwe ngo birerade, ariko gusa no kubuzi ko amaraso ya Yesu ugamaze kwitwikiriza, nicyo gituma ucugaruka vuba ukagaruka mu kibanza cyawe. Ikindi nacyo gituma ingo nyinshi zisambuka ubu abamama bivanye ngo nibyo tubona mu gihugu nibyo amategeko y'igihugu avuga, bavuga yuko ngo ubu umukenyezi n'umushinga bangana. Oya soko ntidusanzwe tungana. Tugiye mu by'ijambo ry'Imana biravuga yuko umugabo ari umwami w'urugo, niwe mutwe w'urugo, kuko urugo rwose rugizwe n'umugabo nk'uko Kristo yari umutwe w'ishengero. No mu shengero kafise pasiteri wabo arongoye iryo shengero, natwe mu ngi wacu haba harongoye umugabo. Ntabwo ushobora ngo bivanye ngo n'igiti cyawe ngo ko ufise igiti runaka cyangwa ufise amafaranga runaka ngo ushobora kuca wumva yuko wewe ari wabaye umugabo mu rugo. Oya, aho twaba twishize muri bya bindi bya Sodomu na Gomora. Sodomu na Gomora niho umugore yigira ibyo ashaka akabona ngo niwe ari umugabo mu rugo. Oya soko niko rero ingo nyinshi biziko zirasambuka bivanye n'iki kutumvikana mu rugo, bivanye uko umuntu wese ndakomeye ujarakomeye ni wese ntamenye ikibanza ciwe. Nuko ingo nyinshi ziko zirasambuka. Yes nawe tumufashe tujya ati ni umutwe w'urugo tumwubahe. Niko Uwimana Viviane ikatubwira mama Baju. None wewe uriko uradukurikirana mu fasoni canke mukenyezi canke mu mama uko uradukurikirana woba wubaha umugabo wawe gute, umuhakahe gaciro nawe ubwawe nawe kwibaza kuko niwe ukuntu wa umugabo wawe tumwumva yuko kivugira atumye ingo zisambuka. Murumva cyambere atubwiye nti ntimubahana mishi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mwavyiyumviye. Yes Uwimana Viviane ndasova mbabari ndasova kandi ndavuga mama Baju birangora je nazira tugora cyane kenshi na kenshi. Ikindi kibazo kiri mu ngo ubu iriyo gusambuka nakivuze muri rusange mugabo hari ibintu nyemye bibamwe bindi apa ari gusambuka ibintu byo gucana inyuma. Ni kiye kintu ushobora gituma ingo zubuze cyane inyuma cyane nk'ire ko turabona nateye soni cyane ubu aho cyane mu gisagara aho usanga kweri ubu menga ibintu byo gucana inyuma bazi ni mugenzo. Ni kiye kintu ushobora kibituma? Ikintu kiba cishije inyuma y'ibyo kugira umugabo guca inyuma cyangwa umugore uca inyuma umugabo, byinshi biravana no kutanyurwa n'ibyo ufise. Benshi bakirukira amaronko. Ushobora kuja ku mugabo ugasanga uwo mugabo nta buryo buhagije afise, ariko nagusubiriyemo n'ubundi sinshobora kuja inyuma y'ijambo ry'Imana uko ribivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ati senga, nimusengere ingo zanyu. Cyane urabona ko abagabo ubu nibo birukanga cyane kuturondera ubuzima. Nawe wa mudamu we icyo no guhanura, sengera urugo rwawe, kuko ubu Satani nawe yaraje yivanga mu ngo zacu, ikwereka hirya no hino, ikakwereka yuko uwo muri kumwe mutaberanye, akakwereka bari hanze ko ari bo muberanye. Oya, uko ni kwihenda cyane, kuko iyo
musenze imana niyo ituma mwese mubaho mwiyumvanamwo hariho n'ikindi gituma kandi ubu bacana inyuma hariho ibintu bihaye ubu ngo ni by'ubusirimu ukumva nk'umugabo aravuze ati ujya mugabo wanjye si umusirimu hari abagore ngaha hanze basirimutse mugenda kurondera naka niyo afise ubusirimu ubu mugore nawe akavuga ati umugore nyabuna umugabo wanje hari ibikorwa byinshi mu rugo atagishoboye reka nirukire naka usanga bya bikorwa vyo mu rugo we abishoboye ariko nibaze ko ibyo byose biva kutanyugwa n'ibyo ufise n'ibyo utunze kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo mwiza uzomuhabwa n'Imana ngo n'umugore mwiza uzomuhabwa n'Imana nibaza wabisengeye nibaza yuko urugo rwose burimo ruba rukunyuze kuko ikintu maze kubona cyane ku bantu b'abadamu twe tubona hafi tubona n'umunsi ejo ntituhabona urashobora kubona umengo umugabo wawe n'umunsi ntacyo afise ukumva umengo wokwikara abandi babirondeye ntiwumvire ko ejo naho umugabo wanze we yabirondeye kuko umugabo ikintu cya mbere yanka mu rugo rwiwe aranka akagayo nta mugabo n'umwe yemera akagayo mu rugo rwiwe umugabo yafuma abona byose yabiguhebeye aho uzana akagayo niki kibazo cyagituma ibyo byose urazoraba cyane cyane nko ku badamu bakunda kunywa inzoga bagiye mu kabari bahahurira n'abantu benshi mu bwoko butandukanye abafite imiduga abadafite imiduga ugasanga rero yirukiye bya bindi rya cupa rimwe bamuha cyangwa ya serivisi umuntu yagukorera ukumva umengo ujya niwe muntu muzima ariko ukiyobagiza wundi se w'abana ntusubize ubwenge inyuma wumvire bya bihe mwacamwo ariko mwaciye mu bihe bibi ubu mukaba muri ko muregereza ibihe byiza kandi nta bihe byiza bitabaho ariko ntago subiriye mutabadamu twebwe ingene dukozwe muri twebwe tubona ibya hafi ibyo ngaha hafi aha ntitubona ibya kure ariko byose ubifashijwemo na Kristo niba kurongora ukamenya ati umaze kumenya ikibanza cyawe ukamenya ati uri mu rugo ndigiwe ndi umukenyezi ujya n'umugabo burya nibyo gucana inyuma ntibiza ikindi nacyo ukirinda ntibisigura yuko umuntu wese akurondeye ku telefone utubonamo uhana ibiyago ntituvuze ngo ntimuvugane ariko ukaraba ibiyago mugomba mujyemo ubugeni nibaza yuko ariko hanyaka twatugeze mu gihe cy'iherezo niko nabivuga kuko ubu ikigaje inshinga ya mu mugabo ya mu mugore mbona umengo ucana inyuma niwe mukino barimwo ariko usenga ukaba wariyeguriye Kristo niwe kwifatira wenyene akavuga ati kwera uko ijambo ry'Imana rivuga niko usanga wahindutse niko no bivuga n'iki gihe mbona yes urakoze cyane urumana Viviane hari akantu waje ko wavuze hari akantu wavuze uvuze ngo ukaja kunywa inzoga urumufasha mbere biremewe yuko uja kunywa ku kabare uri mu mama cyangwa umukenyezi usiga umugabo wawe mu rugo ubu twovyita ngo n'amajambere benshi babigizwe n'amajambere ariko ni gusubira inyuma mu iterambere niko navuga kuko tubiravye burya ntiwari ukwiye kwicara mu kabari mutari kumwe n'umugabo wawe ni handi nyene wadukira ingeso mbi ubu haje nk'umugabo araguhamagara narishaka gusohokana irevre twese mu ngo ntitubayeho kumwe urashobora mu rugo umugabo wafise ubushobozi bwo gusuma ibijumbu ariko naka nawe ashoboye kugira ubushobozi bwo gusuma inyama niwagenda rero ukavuga ngo aragusohokanya ari uwundi mugabo atari uwawe niyakugurira ngo bimwe bita ngo n'amaragu nubwa busirimu ndiko ndavuga bwacu ubu ngo yakuguriye iragu ngo yakuguriye inkoko muhira hariya na wa mugabo kupita ku rutare kwiwe no kwitangira umuryango yarosa y'ibijumbu ni kamwe kacaza kasuzuguro ahubwo byiza icyo mbona umengo iyo migenderanire kugirana n'abandi bagabo atari umugabo wawe byose witwa ngo umuntu asenga wobihagarika kuko nivyo niyo nkwezi y'akarere izana bya bintu byose biriko biraba mu rugo kuko kera abagore bataratangura kuza ngo umugore ngo afise igiti runaka afise akazi runaka birashoboka mu rugo akaba ari wewe uri umudamu akaba ari wembwa amahera menshi kuruta umugabo ashaka abahembwa amahera make ariko icyo nagomba ndakubwira ni uko amahera yose umugabo ahembwa naho byo 500 birashobora kubatunga ukarya ukamererwa neza muri twa tundi dukiya tw'umugabo ariko wowe uri umugore shaka utunge menshi
ntashobora kubatunga. Igituma adashobora kubatunga, twebwe abagore hari ukuntu tumeze, turiko tuba tubona ibintu bigezweho by'uno munsi, ariko umugabo wabona ivyakure ati ndemera nsimishe bino 5,000 ejo kubera ndazi ko umugabo azoteza kurya n'umwana azoteza kurya, umwana azokwiga, byose biraba jewe nk'umuntu w'umushinga ntaye mu rugo. Ariko twebwe tuba kintu maze kubona ku badamu, tuba tubona umengo amahera yacu nayo kwiryohera, kwambara neza, kwigira neza, kumengo iyindi migambi ntituraba. Ariko ubu nibaza ko twese bituraba, kuko urugo ni babiri. Nimba jewe mpembwa uwo mushahara cyangwa nkaba nkora kiriya kindi kinjiza amahera, byari byiza ko umugabo ndamusahiriza mu rugo, twese tukavyumva kumwe, iterambere rikaza ry'umuryango. Ivyo byo gucana inyuma ntibizosubira kubaho, kuko nta numwe uzoba uri kurerekeza kwa amaso n'uyu nyene wa undi mana guhezagiza ni uri kuraba. Nico gituma rero ivyo byo gucana inyuma kenshi usanga bacanye inyuma. Ariko nitwavuga ngo ni kwikote y'abadamu gusa n'abagabo, kuko abadamu bafise abagabo babikorana, n'abagabo bafise abadamu babikorana. Umva ni ku makote yose. Ahubwo ico mbona twese twari kwihanura, tukihanura tukamenya ati none mbega mu rugo umufasha wanje ndamuha agaciro kahe, nawe ukamenya ati none jeho mbega umudamu wanje n'ikigenda muha agaciro kameze gute. Ivyo byose numwamara kubikora mu rugo, ntabwo byo gucana inyuma bizoca bigenda, kuko ubumengo mu ngo nyinshi baba yari gucenga cengana, inci ya gauche undi aca droite, inci undi aca ibubafu. Oya suko. Yes, reka Viviane ati kabisa ati je gusa kintu nyoherwa ndiko ndaryoherwa hano ko hariho abantu bamwe bakirinda naribonye bakiri bazima, kuko abantu benshi bumva aho ciye abajene ngo nta rukundo gihari, abandi nabo ngo zari zakera, abandi ati nyogira muri yaje n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa urumva hari abantu benshi baduhanura akatubwiza ukuri bimujeye nibiba mu ngo, kuko urumva mu ngwa amabanga menshi, gusa utabajije abiri mu ntiyo bimenya ko mwingenzi umenya ko nanyene. Viviane rero w'Imana batazira mama Baju canke mu karice bahamagara mama Baju, reka uhanure muri rusangi abo bantu bose bagira zigangeso twavuze zibiri za mbere n'ijya yagaragazwa ngeye ko yabo bakenyezi basohoka mu bare batabumwe n'abafasha babo, ngo mama ngo ni terambere. Ugira ikintu ubahanura ubabwire kugira ngo nimba ari byo bakora bumve yuko ari ngorane canke ari kosa bisubire ku muri rusangi. Jewe impanuro noha nko ku ngo z'ubu kububakanye, nosaba nk'abadamu, reka mbere ku badamu bagenzanje naje ndishizemo, kuko nta vyeraderere no bahanura yuko twomenya cyambere na mbere nunda bisubiyemo, tukamenya ikibanza cacu, ukamenya ati nyimba ndumudamu, kugira ivyo byo gucana inyuma ntibize mu ngo, tubanze twubahane hagati yacu. Ikigira kabiri, tugakura agasuzuguro mu ngo, kuko tugize agasuzuguro mu ngo ni hamwe n'abana tuzovyara nabo nyene bakuze babibona uko, nabo ni handi ingeso yadukira bakazokura bameze uko. Tukubaha abagabo bacu, tukabumbwa n'ivyacu, tukabumbwa n'ivy'abagabo baduhaye, tukabumbwa nuko tubayeho. Ubu twumva ngo dukeneye kubaho muri turaba modere, niko ndabibona. Ariko nitwebageze ya mico ya kera yuko umugabo yubahwa mu rugo, natacha bafise yarubahwa. Umugabo kamenya aravuye ku kazi, umugabo arakeneye koga, imba avuye ku kazi yarushe, umugabo arakeneye cyafungura, kandi umugabo arakeneye kuja kuryama, akaryama kare. Twirinde no kuza turagenda ijoro, twirinde kunwa ibiza ibituboreza, kuko nivyo byose biriko biratuma bizana ibyo by'ingeso mbi, ugasanga mu rugo nta kubana kuhari. No hano hari abadamu bagenzanje, tugira ikintu cyo kubaha, tureke gutwara ibintu hejuru, tureke kuvuga amajambo menshi mu ngo, tube nk'aba bakenyezi ba kera ijambo ryabo ryari ego oya, niko bari babayeho. Ariko reka ngaruke ku bashinga ntahe nabo, ngaruke ku bantu b'abagabo. Abantu b'abagabo kintu mazi imisi ndababonako nabonye barafise ukutizera abadamu babo. Umugabo arashobora kuva ngaha akagenda handi ntagire ikizere umugore wiwe.
cya cyizere ugasanga hagiye hariya dufate nk'ubagiye Bujumbura ugasanga afiseho cyo no kwita umuhabara yagenda mu Kayanza ugasanga afise umuhabara ariko ico nico kandi sindasherekeza ku bagabo gusa reka no ku bagore naho nyenda nakivuze ko ariko abagabo nabo barakene kuduha ijambo mu rugo abagabo bakabona yuko niwe mutwe w'urugo kuko umugore aronka ikintu cyose mu rugo ntiyokinyuma umugabo kandi umugabo nawe guha agaciro mu rugo ntiwo mukinyuma ivyo byose rero biko birazanwa nuko ubicizere mengo cyaratakaye mu ngo nagayo ndabahanure tube zango za kera zango zubahana zango zasangira kabisi nagahiye zango zafashanya kugira zirere abo zibarutse kugira duhe n'indero abana twibarutse nk'akarero nka Jefferson abana babiri kandi bariko barakura ubu ngeze mu rugero yuko nyimba nibitagenda neza no bikosora kugira abana banje nabo bafate akarero kuri twebwe nico kintu nashaka rero kubahanura abagabo tugire kubahana gukundana ivyizigiro niho n'Imana izoduhezagire gahezagire ingo zacu kandi ibyo byose twishize mu gusenga byose bizogenda neza. Yes mama Bajo je urakoze cyane ku muntu umpereye abashinga ntahe abafasoni n'abandi benshi bagiye batandukanye n'abantu bose ko ritegurira kubaka n'abandi benshi bagiye batandukanye rero twari kumwe n'umutumire witwa gute yitwa Uwimana Viviane basanzwe bazika izina rya mama Bajo tasha rero abana ba Bajo je numvise ngo Bajo n'abandi benshi babiri nano baramutse n'umushinga ntahe baramutse n'abandi bantu benshi bakuze ko bakurikira reka mbanze ndamutse imbonesha kure ku Gasaka Web TV yatwizeye kugira dutange kino kiganiro ndamutse abasanzwe bayirongoye nka representa Egal Shimirimana Hoje na directeur wacu Nizero Anise na madame mu buhinga bw'ivyuma Niwire Francine reka ntashe kandi n'undi asanzwe akora mu buhinga bw'ivyuma Kwizera Alphonsine ni umukobwa akiri muto ariko akunda umwuga w'umenyesha makuru reka nawe sinureka gutasha dukengura quartier wo wampaye akakanya ukamfasha ukampa micro kugira mvuge akari ku mutima reka nongere ntashe umufasha wanje Mbonerankwe Daniel ndagukunda cyane aho uri hose ntashe n'abana banje hari uwitwa Bajo na Kabebe ndabatashe ndabakunda cyane ntashe n'abakenyezi bagenzanje bose mu abanzi n'abatanzi bose mugubwe neza aho muri reka ntashe n'abashinga ntaye bose abo dusanzwe dukorana mu buzi butandukanye ndetse n'abandi bose ndabaramukije mugubwe neza kandi mubandanye mwumviriza imbonesha kure Gasaka Web TV nimbonesha kure yakira bose kuko n'ubutabazi butagira imbibe yakira uwo ari we wese haba bari hejuru haba bari hasi bose turabakira kumbonesha kure ku Gasaka Web TV. Jewe umwana Viane arabasezeye nahagiye abasezeye abwiye nti nyawe nawe kimwe mukunda abagabo banyu afashe nawe mukunda aseba abakenyezi mukunda abagabo banyu namwe abagabo mukunda abagore banyu ni urugo ruzogira akanuvera keza muzokunda mubyo bana mukumvikana mukisanzura mukagira ibibazo byose bitandukanye kusije kurikiranaho tuzorebera hamwe ibintu bituma bijya bintu navuze biba cyane cyane tuvyinjiremo neza tumugangisije Paris etape kugira ngo tuze turahanurana ntiyera uzobandanya bamwumva ko mvuze dukurikirana subscribe j'aime partage n'ibindi byinshi na commentaire kugira ngo tugire ko turi kumwe tuzobandanya kuneje twiganira ko gushika mpaka turebe twigishanye turebe ko ngo zogaruka mu kanuvera je nitwa Arthur dukenguruke muzi kwizina rya Arthur ntantashe Muzimana Elisa ahantu rose none bazagira twabiga kuri kaminuza ngaho Ingozi mu gisata cya economy mu mwaka wa mbere Imana bazagira cyane warakoze cyane n'abandi benshi bitandukanya nanje ni Francine reka ndamutashe kuko nuzuye mwiza Imana bazagira cyane n'abandi benshi ngiye mudukurikirana ahantu muherereye abantu twiga mu Kiremba abantu twiganye mu Kinyana abantu twiganye mu Senyi no mu Dombos komese mugire igihe byiza abanyeshuri mwese mwari muri vacances mushoboye kwishuri mugire ibihe byiza muza mugire ivyuka vyiza Imana zibahezagire n'abandi benshi mugiye mutandukanye twagicere muri Kiremba no na Direntena twabanye neza Imana bazagire naho utahari umunsi wo kwiganira nk'iki nyene ikumbonesha kuri Gasaka TV musi nko ciao ciao.